Top 3 News. Inkuru eshatu nyamukuru. Amen. Amen. Arekura amavangingo. Haleluya. Yamazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gute kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya, hari akantu k'agatoboro kataboneka. Kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya. Amen. Umugore cyangwa umengo ashaka kugira gute abanyara ni nabumvise Yesu abahamuriye. Amen. Cyangwa umengo ushaka gusohoka. Benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gute yobasobye icupaza ati ndaguha yakanya canka yashushe menshi canke make. Amen. Ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanje amugacureko. Haleluya. Uri kurabigwa nta gusoba bibaho. Amen. Amen. Niko umubiri w'umuntu Imana yawugize gute yawuremye. Akamara ko gusohora ayo mazi sakandi. Haleluya. Umugore asohora ayo mazi nta munabi agira. Amen. Amen. N'umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose. Ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana. Udoce umenye ko yagagiraniye ngafise nk'ibitotsi bibiri byanse ko ayarekura. Sibyo? Ikigira kabiri ayo mazi mudasohora niyagaruka kabarya mu mugongo. Abagore bose gudumbura ni migongire bajya kandi mufise abagabo. Mugaca muja kugora muganga ngo wo muganga ngo ndagwaye umugongo. Ikibazo shamera kwaza ati urafise umugabo. None muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amatiki wofete. Mugabo ari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri ibindwe warayabitse muzoyatera mwo muzoyabika mwisamaki muzoyatera mw'ibitoki. Amen. Akazi kayo nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri. Sibyo? Iyo yagandanya akaba menshi wamana umutwe udakira. Iyo yagandanya akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amazi kandi ari amazi yagagiranye muri mwere. Amen. Iyo yagandanya akaba menshi, haleluya, mwama mubyimbye amaguru ibigura ari bigidizo ngo barabaroze ngo nibyo mwatambutse. Amen. Kandi atabyo mwatambutse bore ale. Amen. Amen. Arekura amavangingo. Haleluya. Yamazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gute kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya, hari akantu k'agatoboro kataboneka. Kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya. Amen. Umugore cyangwa umengo ashaka kugira gute abanyara ni nabumvise Yesu abahamuriye. Amen. Cyangwa umengo ushaka gusohoka. Benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gute yobasobye icupaza ati ndaguha yakanya canka yashushe menshi canke make. Amen. Ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanje amugacureko. Haleluya. Uri kurabigwa nta gusoba bibaho. Amen. Amen. Niko umubiri w'umuntu Imana yawugize gute yawuremye. Akamara ko gusohora ayo mazi sakandi. Haleluya. Umugore asohora ayo mazi nta munabi agira. Amen. Amen. N'umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose. Ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana. Udoce umenye ko yagagiraniye ngafise nk'ibitotsi bibiri byanse ko ayarekura. Sibyo? Ikigira kabiri ayo mazi mudasohora niyagaruka kabarya mu mugongo. Abagore bose gudumbura ni migongire bajya kandi mufise abagabo. Mugaca muja kugora muganga ngo wo muganga ngo ndagwaye umugongo. Ikibazo shamera kwaza ati urafise umugabo. None muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amatiki wofete. Mugabo ari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri ibindwe warayabitse muzoyatera mwo muzoyabika mwisamaki muzoyatera mw'ibitoki. Amen. Akazi kayo nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri. Sibyo? Iyo yagandanya akaba menshi
wamana umutwe udakira. Iyo yagandanye akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amaso kandi ari amazi yagagiranye muri mwebwe. Amen. Iyo yagandanye akaba menshi, haleluya, mwama mubyimbye amaguru ibiguru ari bigidizo ngo barabaroze ngo nibyo mwatambutse. Amen. Kandi atabyo mwatambutse bore ale. Amen. Amen. Arekura amavangingo. Haleluya. Yamazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gute kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya, hari akantu k'agatoboro kakaboneka kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya. Amen. Amen. Umugore cyangwa umengo shaka kugira gutya abanyara ni mu nabumvise Yesu abamugira. Amen. Cyangwa umengo ushaka gusohoka. Benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gutya yobasobye icupaza ati ndaguha yakanya canka yashurushe menshi canke make. Amen. Ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanje amugacureko. Haleluya. Uri kurabigwa nta gusoba bibaho. Amen. Amen. Niko umubiri w'umuntu Imana yawugize gute yawuremye. Akamaro ko gusohora ayo mazi sakandi. Haleluya. Umugore asohora ayo mazi nta munabi agira. Amen. Amen. N'umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose. Ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana, uzoca umenya ko yagagiraniye ngafise nk'ibidotsi bibiri byanse ko ayarekura. Sibyo? Ikigira kabiri, ayo mazi mudasohora niyo agaruka akabarya mu mugongo. Abagore bose gudumburana imigongo irabajya kandi mufise abagabo, mugaca muja kugora muganga ngo uwo muganga ngo ndagwaye umugongo. Ikibazo shamira kwaza ati urafise umugabo, none muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amaze ikiofete. Mugabo ari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri bindwe warayabitse, muzoyatera mwo muzoyabika mwisamaki muzoyatera mw'ibitoki. Amen. Akazi kayo nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri. Sibyo? Iyo yagandanye akaba menshi wamana umutwe udakira. Iyo yagandanye akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amaso kandi ari amazi yagagiranye muri mwebwe. Amen. Iyo yagandanye akaba menshi, haleluya, mwama mubyimbye amaguru ibiguru ari bigidizo ngo barabaroze ngo nibyo mwatambutse. Amen. Kandi atabyo mwatambutse bore ale.